twari twashatse kubikora biciye cyo novuga mwibanga conseil d'administration harabaye ako kantu ko gusamara ari wavuze ati conseil d'administration yihejeje mandira bivuga ariko ico ni kintu usanga kenshi na kenshi baca dans les émails défilé y'amaso ya bamwe ugasanga baracihojeje cyane ariko si kintu bavuga ngo ni kubera bagomba kugira tricherie ahubwo nuko nabyo nyine bifata procedure. Urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyane kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyane guzimbwe tumbera ni Ban Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize cyane bakagenda bafite stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabe gukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Ban Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best trip ever ni washika uzombwira koze nyeniteka kunyongera ijambo nongera nshima nkenguruka mpereye kuri biro murongoye n'abashinga amateka bose bafashe amajambo eka mbere n'abatafashe amajambo kuko nibaza ko baciye bashigikira iby'abandi bagenzi babo bavuze ku ntererano mwatanze muhereje ku kintu gikomeye très honorable kijanye n'intumbero y'ibikorwa mbere byinshi mu byari byabajijwe byatorewe inyishu rero nagoma kongera kubakengurukira no kubashimira ko mwongeye kuduha kajya kanya kugira ngo turabe ingene izo recommandation zoja mu ngiro sinzi ndabona ko harimo byinshi byamaze kuza muri rya recommandation mwatanze sinzi au niveau procédural ko ngaruka kuri umwe ariko je nivyo nari nipfuje kugira ngo ngire ico mvuze mumbure mfata kanya gatoyi ku kibazo ariko kandi uwo ntaza kwishura cyane ngo nje en profondeur aze kuntunga bizoba bivanye n'umwanya. Murakoze très honorable nagira ngo mpere ku kibazo cha honorable Olivier yavuze ibijanye na TVA na cyane cyane ko hatakurikizwe amategeko aravye inyishu twatanze. Nagira ngo ndamuhumurize ndamubwire ko effectivement harabaye ukudategera amategeko neza, la mauvaise interprétation y'amategeko. Ahamaze kuvuga groupement, association momentanée, twaciye twumva yuko ikintu ca mbere la mutuelle de la fonction publique yategerezwa kuriha ajya amafaranga yakuye ko la TVA kugira ngo ishobore kuyiroveresa muri trésor public. Ico rero twacakiriye ariko kandi murumva yuko la mutuelle de la fonction publique en tant que mutuelle tutoca tuvuga tuti subirurihe kandi la TVA yarabaye dekese ahubwo
ikaja muri destination itariyo. Ari naco gituma twavuze tuti twebwe tuzogira effort n'inzego zimwe tuzokwikorako zidufashe kugira ngo dushobore kurokuvra iyo TVA. Ariko kandi yatanze na suggestion, hariho 10% zisigaye kandi na twebwe iyo option twayumvira ko tuzoyikorerako. Ariko naho nkumbure turiko turabivuga twari twashatse kubikora biciye cyo novuga mwibanga kuko aracakora ibikorwa. Ico rero suggestion twazumvise. Yagarutse ku kijanye na inventaire physique ya immobilisation na cane cane icituma les états financiers ziba erroné. Ico nibaza ko tugihuriza ko nababwiye ko habaye inama la primature yakoresheje muri recommandation yari yatanze gukora mutuelle de la fonction publique, nayo yari yatumiwe, yababwiye ati genda les états financiers murabe ingene zosohoka kandi zitarimo amakosa. Ico rero ni ca kindi twavuga tuti au cas où la logiciel, le paramétrage du logiciel ishobore kubaho, arico kintu ca mbere kizoca cihutirwa. Ariko en même temps nkuko nabandi babivuze, hariho des organes de contrôle ou d'inspection externe zitegerezwa gukorera muri mutuelle de la fonction publique kugira ngo zirabe ivyo la mutuelle de la fonction publique yatezwa gukora, cane cane naho manuel de procédure itari actualisé, turabe basi niyo bari bafise ko bayikurikije. Ico rero twaciye approprié kandi twizere ko kizogenda neza. Yanavuze kandi renouvellement ya conseil d'administration atehojamwo abantu baciye ubwenge kugira ngo état financier isohotse ishobore gusohoka atamakosa. Ivyo navyo twavyakiriye, ariko kandi dusubira kuvuga tuti mu bisanzwe les états financiers zisohoka aluko les commissaires aux comptes nabo bazapprouvé, kandi les commissaires aux comptes mu bisanzwe batogwa kubera ubuhinga ubwenge n'ivyo bize. Aho rero nibaza ko roshwa na cane cane no kuba commissaire aux comptes yoca ibakorerako. Ikibazo ca kabiri ni ca honorable Sylvestre, yavuze ko muri rusangi hariho manquement grave mu bijanye na gestion ya mutuelle muri rusangi. Aravuga manuel de procédure, hamaragaruka no ku recommandation yari yatanzwe ahabwa gouvernement mutuelle de la fonction publique Kamebu, na cane cane aragaruka no kuri audit yabaye ya Cour des comptes ko yinjiye en profondeur. Ati vyari kuba vyiza yuko mu gushira mu ngiro izo recommandation zose zabaye mushobora kuzishira hamwe kugira ngo muzishire mu ngiro. Ivyo nivyo twifuza yuko tugira une sorte d'évaluation de la mise en exécution y'izo recommandation. Ariko nkuko très honorable mwamaze kubivuga, mwamaze gutanga intumbero, muratwereka n'ubufasha yuko ujya mu ugiyeho tugakora en synergie, tugakora twese inzego zose turi kumwe, ariho vyogenda neza. Yanagarutse ku kijanye na TVA avuga yuko
mu gihe bitabonetse neza ayo mahere yo yagiye ko hoca haba appliquer la loi sur l'action récursoire na cane cane ku bantu boba baratumye ayo mafaranga aja atashobora kuja na cane cane mu gihe atazoba agarutse mu kigega ca leta. Ivyo na twebwe twavyumvira kuko amategeko arabitegekanya. Ico twipfuza nuko mitiwere itohahombera, ariko kandi na leta ikaronka sondu. Yagarutse ku kintu kijanye na procédure de renouvellement ya conseil d'administration. Conseil d'administration ngo twabivuze mu nyishu twatanze n'ubu twatanze. Conseil d'administration harabaye ako kantu ko gusamara. Ari wavuze ati conseil d'administration yihejeje manda irabivuga, ariko ico ni kintu usanga kenshi na kenshi baca dans les émails défilé y'amaso ya bamwe ugasanga baracihojeje cyane, ariko si ikintu bavuga ngo ni kubera bagomba kugira tricherie, ahubwo nuko navyo nyine bifata procedure. Ariko kandi nkuko nari nabivuze, iyo hatabaye ihinduka ry'abantu, abantu babandanya akazi. N'umudeje bamushizeho bakamushiraho ntihabe decret imukura, nta disposition contraire biraza, muri ico gihe abandanya atunganya akazi na cane cane yisunze iryo tegeko. Iciza kiriho nuko les décisions za conseil d'administration ziba entérinées par le ministre de tutelle. No kuvuga yuko nabo bafise mauvaise foi, nta bintu bokora ubushikiranganje busanzwe baraba butabizi, kuko nibwo bwemeza ingingo ziba zafashwe. Yagarutse kujyanye na etat financier, aravuga ko atabira iriho, ata les outils de travail. Aravuga ya proposition twava dushikako ko la mutuelle de la fonction publique est à reconstruire, à réformer. Mu kuyireforma rero ni cadre légal, ni bimwe mwavuga ko recommandation. Rimwe na rimwe haraba abiyumvira ko kureforma kurekonstruiza ari ugufuta. Nibaza ko ariho n'uwabivuze, nibaza ko tutokwambiza ya gufuta mu gihe hari umugambi wo kwameliora les systèmes de santé, couverture de santé universelle. Hariho honorable Iradukunda yerekanye vision 2040-2060, ati mbega none muravye iyo vision igihugu gitekanye, abantu babeho neza, bivuze neza, ati mutuelle de la fonction publique mubona iriki tujana muri iyo vision? Nibaza ko inyishu twamaze kuyironka, twerekanye yuko la reforme ikenewe ya mutuelle, na cane cane dufatiye ku myidogo. Kuba yidogerwa, navuze ko na jewe ndabizi ko yidogerwa, ariko nkuko na très honorable mwabivuze, ivyo byose mutuelle iridogerwa nuko iriko irakora. Ivyo yidogerwa ko byose rero nivyo umuntu ategerezwa kwibanga gukurikirana kugira ngo ibintu bishobore gufata umurongo, nkuko abatanga amakotizasiyo yabo bayatanga biteze gutunganirizwa na cane cane kwivuza. Akaca avuga ati
kazoza ka mituweli ati nuko les cotisations zitangwa nkumbure biciye mu buhinga busa na obligation, ati haraho wosanga mituweli yaba baha amafaranga umuntu ngo aje kwikotiriza batoyakotiza kubera atari service baronka. Ivyo nkumbure nivyo iyo umuntu afashe amafaranga, ariko ico nitwokivuga kuri mituweli gusa, rimwe na rimwe haraho bigorana. Notanga akarorero ni ntwara ubushikiranganje bw'umutekano, twarigeze kugomba kuja abapolisi baje muri assurance, yari assurance vie, kugira ngo abapolisi bavyumve ntivyoroshe. Avuga ati none jewe nzoja gukotiza ntazi ko aho hantu nazohashika. Ikintu rero kijanye na cotisation, umuntu amafaranga araho bigora kurekura, ariko ineza niyo solidarite, niyo mutualité umuntu akwiye gutahura. Nimba mituweli itari kwirakora neza, niduce dufata ko igikorwa cyo gushira hamwe uburyo iyo solidarite gica gituma kidekuraje abantu kugira ngo batange amakotisation, kuko hariho naho bidashemeye, hariho ababeneficiaire batari bake, kandi les services za mutuelle de la fonction publique. Yavuze ikintu kijanye na transparence. La transparence itegerezwa kuba une priorité, kuko murantunga ivyo nishuye nciye ku ntuzeya ntakurikije, muraza kuntunga gatoyi kugira ndabishire ku rutonde. Ego murantunga, nariko ndavuga kuri bijya, nariko ndavuga kuri transparence, ni c'est une priorité. Kuri contribution nibaza ko les contributions zobandanya, na cyane cyane mu gihe dufise uwo mugambi yuko la mutuelle de la fonction publique iba réformée. Hanyuma yavuze ati nta declaration ziba muri ministère ya fonction publique zijanye na cotisation ziba. Jewe nibaza naho mumbere ntarabiverifya neza mu ntunge, ariko nibaza ko ziriho kandi ziba, kuko mu kuriha mushahara umwe wese mu maroteni barerekana bati roteni za mutuelle de la fonction publique, roteni zija muri mutuelle muri INSS, n'amaroteni par rapport wafashe ideni, wagize engagement ica nkiriya, amaroteni aja mu masendika, byose biba biri clair. Nibaza yuko naho nkumbure ntagize, ariko izo done zozo ndazi ko ziriho, kuko nanjye ndabikurikirana ku munsi ku munsi. Ni igikorwa daire dukorana na ministere ya finance, tuterekanye neza amafaranga yaja n'icaja gukora n'abayatanze. Le ministère des finances trop exija kugira ngo ishobore kureka ibintu bibandanye. Mwavuze muti hariho abagwaye les maladies chroniques, ati kubera iki bo bataba assisté, aho usanga bariha amafaranga menshi. Nibaza ko la mutuelle de la fonction publique ivyo ikora vyose, naho le cadre légal ikoreramwo itakiri actualisé, ariko yisunga amategeko, les conventions